Bujumbura gusoma byarabaye kimbira ko tarashika nko mu Bushinwa canke muri Amerika canke hehe zoba byarabaye byabaye kuri umwe tugire Kristo byabaye kuri umwe Bikira Mariya wenyene haleluya muca kuva ko Bikira Mariya ni umuvyeyi adasanzwe na bukebu Bikira Mariya ni wa wundi Imana yabwira yanzoka muri ya ntango y'irema mu bwa mbere igihe yanzoka yari yahenze Eva kumwe na Adamu bakaja kurya icamwa Mukama yari yababujije Imana ikaza ikavuga ati muri hehe titwagiye kwinyegeza timwinyegeje kubera iki twabone ko turi gusa mwamenye gute ko muri gusa mwariye gucamwa na wabujije tugire Kristo Bikira Mariya rero ni wa wundi Imana yacibwira yanzoka ngo nzorungika umugore urubyaro rwawe n'urwiwe bizozirana ngo azoguhonyora umutwe we nawe umukomere ku gitsitsiri tugire Kristo nguyo Bikira Mariya nguyo uwahuwe n'Imana ko azobyara umukiza w'isi ko urubyaro rwiwe ruzozirana cane n'urubyaro rwa Sekibi ko urubyaro rwiwe ruzozirana rwose n'imitima mibi kuko Bikira Mariya Imana yabivuze ko izorungika umwigeme adasanzwe haleluya yabivuze ko izorungika umwigeme adasanzwe azoba yuzuye umutima mweranda wa wundi yasamye atagicumuro yongera asama atagicumuro amen nguyu muvyeyi wacu Bikira Mariya ni wa wundi abo twari kumwe ejo muri ya ntare twumva tugire Kristo nibaza ko abo twari kumwe tuvyibuka igihe agiye muri faya akabona yasa nangwa ya Bikira Mariya agati uyu mugore ashaka kuki yagenda mu kindi cyumba agasanga aho hari sanamu nini ya Bikira Mariya kwa mugore we wangendanye n'iki kubera iki ibyo muntu yari mishetani Bikira Mariya nawe n'umweranda yuzuye umutima mweranda n'umukunzi wa mutima mweranda iryo ni rya jambo riguma riranguka aho Umukama yabwiriye nzira ati urubyaro rwawe n'urubyaro rwiwe bizozirana amen n'iryo jambo ry'Imana ribandanya kuranguka urubyaro rwa Bikira Mariya ruzirana n'amashetani amen kuko Bikira Mariya yuzuye umutima mweranda kuko Bikira Mariya ni umukunzi wa mutima mweranda amen nico gituma ahantu hose Bikira Mariya ari mutima mweranda azayihuta haleluya Bikira Mariya ahari mutima mweranda azayihuta kuko bazi ko aje gusanganirwa n'umukunzi wiwe kuko abazi ko niyaza aho hanaza kwisanga muca mubibona niyo ugiye nko kuramutsa umuntu dufate umugenzi wawe kandi uzi ko mutagenzanya umugenzi mukundana uvuga ati ndabizi nyene ko nkunda kandi ataje kubishaka ugiye kumuramutsa ugenda uhimbawe tugire Kristo ugiye kumuramutsa ugenda uhimbawe kuko urazi kuza kwisanga urazi kuza kwiyumva nico gituma rero aho Bikira Mariya ari igihe cyose uri kuvugisha kure igihe cyose uri kuvuga irozari ubikuye ku mutima mweranda aca yururuka haleluya mutima mweranda aca yururuka akakuzura akagutagatifuza kuko bazi ko aje kwisanga si hahandi azavuga ati uyo muntu ashobora kunyakira cari nanyakire mugabo Bikira Mariya ahari umutima azayihuta azariruka tugire Kristo kuko abazi ko aje gusanganirwa n'umukunzi wiwe abazi ko aje gusanganirwa n'umucance wiwe tugire Kristo Bikira Mariya igihe cyose tuvuze igisabisho ciwe tukavuga ati mwaramutse Mariya ukabivuga ubikuye ku mutima acatangura kuza iyo ari hose acatangura kuza kuko abazi yuko uratanguye kumuhamagara uriko urahamagara umukunzi wiwe nico gituma nawe acaza yihuta hari umupapa niwe yavuze Papa Pio niwe yavuze kiri mu gifaransa mbwana gisha mu kirundi ngo la rosaire est un résumé de tout l'évangile ni ukuvuga ngo irozari ni impfunyapfunyo ni ukuvuga ijambo ry'Imana canke y'inkuru nziza ya Yesu Kristo kubera irimwo mutima mweranda
Haleluya. Igihe cyose uvuze rozari ugatangura ku kibukiro cyashibukiro cya mbere umumarayika nabyeretse kwa Bikira Mariya ukabandanya gushika kuri cya kibukiro cya nyuma mu zibukiro by'ubuninahazwa tugire Kristo ngo abantu bariko barazana imitwaro mubanze murindire inyuma y'inyigisho baraza kubaha akandi kanya ko kuyizana kugira ngo twese tube mu gisabisho tugire Kristo. Rero nariko ndavuga kuri rozari ari ifunyafunyo y'inkuru nziza ya Yesu Kristo canke y'ubuzima bwa Yesu kuko mutima mweranda ayirimo. Igihe cyose ugira igisabisho, igihe cyose uvuga rozari bikuye ku mutima mweranda arakuzako. Amen. Mutima mweranda arakuzako. Iyo uyigize uri gusabira uwundi muntu canke uri gusabira ikindi kintu ni ukuvuga mutima mweranda muri uwo mwanya arakora bwa buzima twatwiganye ku munsi wa mbere ngo umutima niwatanga ubuzima burya ubuzima buca bukuzura kuko uba uriko urasabirwa n'umuvyeyi uba uriko urasabirwa na Bikira Mariya. Amen. ukaca ubona ibintu bigenda neza ukiyumvira ngo n'ibindi kandi ari umutima mweranda yabikoze. Haleluya. Haleluya. Reka ndababwira jewe umunsi nagize mwaramutse Mariya sinzi ko naba ungana shapure nahejeje ndabizi shapure yose nayo nahejeje uyo munsi nagira nje ahantu sinari ndahazi nari ngiye ku ishure kwiyandikisha muri kaminuza aho ndashaka gutangura kuri rimwe ndava muhira ndagira igisabiro ndavuga ati je ntabonzi kandi singiye kuguma mbaza umuntu wese duhuye ngo mbega ni hehe nari nzi iyo hatumbereye kuko sinari nzi exactement ngo ni hehe. Hama uyo munsi nditegura ndava muhira ndagenda ndashika kwibarabara ndafata moto zari zikigenda mu gisagara ca Bujumbura ndafata moto uyo mumotari ndamubwira ati je ngiye kuri Lumiere. Hama cambaza ngo kuri Lumiere hehe ku Mutara ngo ndagusige ngo kumuryango wo hepfo ngo canke kuri portail. Nanje iyo miryango ibiri yose yinjira muri iyo kaminuza ntayo nari nzi ndiyumvira gato ndavuga ati kuri portail sinari nzi gutumbera hehe sinari nzi ngo niyasigaho kugenda ngo kubiri kose narumva ati niyasiga kuri portail nawe portail niyinjira kw'ishure n'uja kwayobe ndavuga ati siga kuri portail sawa turagenda. Rero muri uwo mwanya kuva nshirira kuri iyo moto tugenda nagendagira mwaramutse Mariya ndiko namusaba ati usabire ninashikayo bize kugenda neza sinze kubura uwo mata sinze kujebaje tugire Kristo. Ndabwira Bikira Mariya ati usabire sinze kubura uwo mata sinze kumba nzezeta nyene bana ku ishure amashure haba hari abanyeshure benshi usanga bamwe bose bibereye mu vyabo n'amara y'ishure. Ndagenda muri salo ndamubwira papa canambwira ati papa batubwiye ko hageze ko turi hafi Minerval hageze ko turi amahera y'ishure. Papa rero ingene ameze umusatse ikintu nta kw'ishure canke avuga ati aba yemeye mugabo iyo dufata umusatse nk'amahera natafise ubwo nyene avuga ati nzokubwira ejo canke hirya y'ejo ntaco nzokubwira. Rero uwo mwanya nca ndabimubwira ndambwira papa hayi batubwiye ko hageze ko turi amahera y'ishure. Tugire Kristo. Uwo mwanya ngize ivyo ca numva ntanguye kurema muri jewe ndavuga ati hari n'igihe nyene yobagira yawe. Hama turicara aho turafungura turaheza papa yahejeje gufungura aca arinjira mu cumba yinjiyeyo aca mbona anzaniye ya mahera yose ya Minerval yose ndabona aca aranzanira aho nari nicaye bakiye. Tugire Kristo. Uyo mwanya naratangariye umukama cane ndatangarira Bikira Mariya ndatangarira mutima mweranda ndavuga ati Imana yacu n'agatangaza. Haleluya. Haleluya. Imana yacu n'agatangaza kuko ayo mahera yaciye yama muri iryo joro nyene hama bukeye mu gitondo imbere yo kuja kw'ishure nabanje kuja kuyariha muri banki hama ca ndazana rero urupapuro kw'ishure ca ndakora neza nidegeza Imana itaraza kwiyorohereza kwanje canke itaraje kwa gusamara kwanje ntayasavye hakiri kare ariko kubera rwa rukundo rwayo kubera ca gisabisho ca Bikira Mariya kubera bwa bubasha bwa mutima mweranda tavana na Bikira Mariya biraranguka. Haleluya. Haleluya.
imana yacu n'igitangaza, umuvyeyi wacu bikira mariya n'igitangaza, mutima mweranda niko kuko bikira mariya umukunzi wa mutima mweranda. Igihe cyose ugiye gusaba ikintu, wewe gira ukwemera gusa, wewe gira ukwemera gusa. Tubandanye ku ngingo ya kabiri, ugusigwa muri mutima mweranda, ugusigwa muri mutima mweranda. Bikira mariya araduhamagarira ku mutima mweranda, hama tugasigwa ya mavuta ya Kristo, amwe twasiga ubwa mbere tukayasigwa yuzuye mu mutima kubera cya gisabisho cya Bikira Mariya. Haleluya. Twumvise muri rya jambo ry'Imana twasoma, babatumwa aho bari ngo bari kumwe na Bikira Mariya kandi bari kumwe n'abandi bagore. Bikira Mariya icyo yari karakorana nabo batumwa yari kubasabira kuko hari muri wa mwanya Yesu bari bamwishe, abatumwa nabo bari bafise ubwoba, bavuga ati ko Yesu bamwishe nanayo twaba tugendana twebwe tubabaturira. Ni ukuvuga bari bafise ubwoba yuko nabo bashobora kubica. Mugabo ari kumwe na Bikira Mariya ariko arabasabira, ariko arabambariza, ariko arabahamagarira ko mutima mweranda. Amen. Kandi uko Bikira Mariya yabahamagarira ko mutima mweranda, mutima yarabajeko, mutima yarabuzuye. Bwa bwoba bari bafise igihe bari biyugaranye mu nzu, mutima mweranda amaze kuza, bwa bwoba bwose bwaciye guhera. Haleluya. Bwa bwoba bwose bwaciye guhera, baca baraja gutangaza inkuru nziza ata bwoba, baraja gutangaza inkuru nziza ata makenga, baraja kuvugira Yesu hose, baraja gushingira intahe umukama, kuko Bikira Mariya yari yabasabiye, mutima yari yabasize, mutima yari yabasize, yari yasize imitima yabo, yari yabasize muri bo hose, haba mu bwenge, haba mu mutima, haba mu vyiyumviro, haba mu mubiri hose, mutima yari yabuzuye kubera Bikira Mariya yagumye abahamagarira ko mutima mweranda, maze mutima araza muri bo, baca baja kuvugira umukama ata bwoba, baca baja gushingira intahe ata makenga. Amen. Ubwo bwoba bwose bari bafise, mutima yarabubamaze. Ubwo bwoba bwose bari bafise ngo barabica, ngo barabakubita, mutima mweranda amaze kubazako, mutima mweranda amaze kubasiga, byose byarahindutse, baca basubira kuba bashasha. Amen. Baca baja kuvugira umukama ata makenga, batavuga ati barya abantu ko ari abantu b'abatware bo hejuru, barya abantu ko ari abantu bafise ubukuru mu gihugu cacu, twakubaka tukaja kuvuga, kubera mutima mweranda yarabakomeje, arabaha izo nkomezi, arabaha izo nema, maze baja gushimira nawe umukama. Haleluya. Haleluya. Kandi nawe muvukanye, uyu munsi umukama aragusiga, uyu munsi mutima mweranda aragusiga, arakuzura, maze aho uri hose waba ufise uwo mutima wo kuvugira umukama. Amen. Waba ufise uwo mutima wo gushingira intahe Yesu, aho uri hose ata bwoba, haba muhira, haba ku kazi, udatinya kubwira ukurongoye ku kazi, umushefu wawe, utinye ngo ninakubwira ngo hava nkura mu kazi. Umwana ntatinye kubwira umuvyeyi ikintu ngo ninabwira iki kintu mama ngo hava nkubita, kandi akaba muri ubwo bwoba, agatinya gushingira intahe umukama ngo mbega tugenda gute, wamwe babivuga ngo twose twabana nawe, wamwe babivuga ngo papa nyina akasura kugira akoresha tugire Kristo. Ibyo byose umaze kurema mutima mweranda nibyo yirukana muri wewe. Mutima amaze kugusiga, ubwo bwoba bwose buragenda, maze ugasubira kuba mushasha. Amen. Kandi natwe uyu munsi mutima mweranda aratugira abashasha. Amen. Kubiga igisabisho cya Bikira Mariya, wa wundi yahabwa yika hose ngo yamba yisabira, n'ubu ariko aragusabira wowe kuvuga ngaha kugira ngo mutima gusige. Haleluya. Ariko aragusabira kugira ngo mutima gusige, mutima kuzure, mutima kutagatifuze, mutima mweranda akure mweranda kuko nawe nyine ari mweranda. Amen. Amen. Ugurura umutima wawe, uhamagare mutima mweranda, uri kumwe na Bikira Mariya, kuko ni wa mukunzi wiwe kuko nabivuze bwa mbere, arakuzura. Amaze Bikira Mariya urangire mutima mweranda, agukore
tugerageze hari umunsi rero nigeze gutangara nari nagiye mu butumwa muri diyoseze ya Rutana paruwasi imwe yategereje ko kugira hano hama ngenda mu butumwa twari twavuye Bujumbura turi babiri abadamu babiri ni ukuvuga tukiva Bujumbura bari batubwiye ko tugiye muri iyo paruwasi nyene bateguye iminsi ibiri yo kumenyesha inkuru nziza mugabo turatubwira ati iyo minsi ibiri umwe azotanga inyigisho ya mbere uwundi atanga iya kabiri tuvuga nyine tuzi ibyo aravuga ati yego nyine umukama nizeye ko azamufasha rero tumaze kuduga tugashika muri iyo paruwasi twari tugiyemo ikintu cya mbere batubwiye ngo iyo minsi twateguye yo kumenyesha inkuru nziza evangelisation bashaka tugira ati ikibera mu bibanza bibiri ni ukuvuga ngo muri ibyo bibanza bibiri umwe azoja hamwe uwundi aja hanze tugire kristo uwo mwanya nsanumva muri jewe ntabwo kugira ubwoba ndavuga mu kanwa nzogenda gutyo ko badutandukanyije kandi jewe nageze yuko ije gutanga iyo nyigisho imwe nzogenda gutyo tugire kristo mugabo bamaze kubitubwira babituye ku mugoroba ko twashitse ku mugoroba hageze mu ijoro narajyanye sinababesha ndabura itiro ndavuga none bizogenda gute muca kumva nawe ibibazo ushobora kwibaza muri wewe hama kamwe narajyanye mugabo njyana neze nyene mu ijoro no mu gitondo nikangura kare mugabo kamwe ko ndavuga bari batubwiye ko aho tuza kuja twashikiye mu paruwasi tukagenda ku bisata bibiri bitandukanye ndavuga ati imbere ko tugenda hariya ku bisata haraba imisa ngaha mu paruwasi ndaza kugenda mu misa nakire Yesu hama ibisigaye aza kubyimenyera tugire kristo hama mu gitondo ndazuka ndagenda mu misa turasenga ndakira Yesu hama rero turagenda ahiyo mu bisata twaje ni ukuvuga twagenda turi babiri yari jewe n'umusaseredoti tugire kristo si ibyo ndari wanyu wari benshi ngo bajyana abana yari jewe n'umusaseredoti twagenda turi babiri n'uwo wundi twari twavuganye nawe ariko byagenda yari we nyine ajyana n'umusaseredoti muri icyo gisata kindi mugabo gusozera tukaza dusozera rero ngiye uwo munsi wa mbere turimo turagenda twagenda n'imoto niyo musaseredoti turimo turagenda ashakira kubera bakatumisha kigana ndabwira ati kuyini wambwiye hama tubwira ngo none ngo nari mbona yindi ya kabiri tugire kristo ubwa mbere nari nzi ko iyo nyene imwe pati yatangiye kubibera n'iyindi kandi n'ejo hazoba hari iyindi uwo mwanya rero jewe sinzigera nabyemeye mugabo naravuze ngo ego ndabwira pati ego nta kibazo ndashobora kuyitanga tugire kristo hama muri uwo mwanya nyine umaze kubyemera niho agatima kaje gakubitana n'ubundi wose gutanga inyigisho imeze gusa yaciye ambwira ati we iyo ariyo yose ubona iyo mutima aza kuyobora niyo uza kutubwira hama uwo mwanya nyine n'icyo ndabyibwira hakaba haza muri jewe urukundo rw'Imana ndavuga ati nzamubwira kuri iyo nyine tugire kristo uwo mwanya rero turiko turagenda hamaze kuri ibyo naciye mbwira Bikira Mariya hari urugendo rurerure nk'isaha gutyo turi ku moto kumva ko ari ahantu hatari hafi turiko turagenda ndabwira Bikira Mariya abatsindiriza rero Bikira Mariya jewe naje mu butumwa umwana wawe Yesu yanditse turazi neza ko ari wewe mwambariza gihugu akura abandi bose turazi ko ari wewe dufise yama dusabira mu bintu byose gusumba bose kuko abo bisabye ndagusabye rero uyu mwanya usabira ni jewe nawe turi babiri jewe ndigisha warangira ejansi uraza kunsabira ndababwiye ati bitagenze neza jewe mwanya ibanza nisubira Bujumbura ni umwana wawe Yesu azosigara yimaramaza nuvuga gutyo kubanza kugatuma n'uwo muntu w'Imana yataye umeze gutyo tugire kristo nyene ndagishigisha bizo mugabo harimo n'amajambo nyene bwati Imana irahagaze
hama turagenda nyene maze kugico gisabisho ndizera ko Mukama aza kubikora ndagira ngo vyose Bikira Mariya ataraza kunsabira biraza kugenda neza hama ndashikayo dusanga abantu nyene baturindiriye uko ndatangiye inyigisho ya mbere y'urukundo rw'Imana hama rero irahera hama tutangiye iya kabiri nari nateguye aho nabwiye ko nigisha umusaseredoti ariko ariregesha ni ukuvuga aho hantu twagiye si nk'uko iwanyu hari umugore muri Nazimana ngo hariyo abaza kuririmba ngo hariyo abaza kuyobora igisabisho ngo hariyo abaza kugira intercession byose byari kutukanisha tugire Kristo ndavuga ati none mugabo amasaha y'umuntu umwe nyene yazana uturirimbo nyene twabukebuke ndavuga ati Mukama ahaye rero jewe nawe ingabire tutampaye uyu munsi ndazironka kuko ntabwo ndiri bugende tugire Kristo uwo munsi wa mbere rero ndigisha ndaheza ndagira intercession turaruka gatoya ndasobanuramo baramutima mwiranda ndasobanura ndatangira inyigisho ya kabiri iheze ndasobanura ndagira intercession hanyuma turataha iparuwasi hanyuma bukeye ni kwa kundi nyene yaragarutse ngaho basi twazana n'abandi basaseredoti babiri bose bariko bariregesha kuko hari mestre de service gusabira abarwayi ndatangira inyigisho hanyuma iheze neza ndagira igisabisho kigufi hama rero turinjira mu misa tumaze kwinjira mu misa nabwiye Yesu ati ngaha hari urabizi intercession y'Bikira Mariya turi kumwe ngaha hari ariko arasabira hama ico nagiye gutangarira ni iki rero muri ivyo vyose kwa gusigwa niko ndababwira kwa mutima mweranda kwa kundi Bikira Mariya ndabamagarira ko mutima mweranda agaheza akadusiga ingene vyagenze muri iyo misa jewe ingabiro nayo kuririmba ni ukuri si kirenge ndirimba nyene ari hahandi bakoze urugo tugire Kristo ndirimba nyene ari hahandi nyene muca mukuzumva nawe mugabo rero muri uwo mwanya muri iyo misa ni ukuvuga hari kubera yari paruwasi nyene usanga bafise n'indirimbo twebwe tutazi indirimbo nyene zo muri Rwanda tutamenyereye hari Bujumbura none ati none biragenda gute rero muri uwo mwanya Yesu ariko aratembera turasenga turirimbo nyene twa bukebuke hariho indirimbo zaguma ziza muri jewe ntanazi ziriko zirava mugabo nkumva uwo mwanya sinababesha nayo igizigabiro yo kuririmba tugire Kristo ni ukuvuga uyu munsi wa mbere twatanguye evangelisation hariho akaririmbo nari numvise baririmba umuntu twari kumwe araririmba nyene indirimbo ndirimba ndayumva mugabo rero kubera nyene kwa kundi ibintu vyo kuririmba iyo ngabirano umutima ngira ntarashaka ko ndayironka mugabo bukeye hacaza muri jewe ya ndirimbo twaririmba ejo ndavuga ngo sinari ndayizi mugabo yaraje muri jewe ica ndatora mico ndayitera abantu bose baca barangira ica ndagenda neza hahandi iyo ndirimbo nayiteye Yesu yagiye gutembera agarutse muri altari ndayiteye uwo musaseredoti ashahindukira abantu ntiyayarumva ati iyo ndirimbo ndayiteye tugire Kristo ni ukuvuga mutima yari yasize Bikira Mariya yari yampamagariye mu mutima mweranda natangaganiro ntari mfise za zindi muri rano bazita ngo kabisire ry'ingoma ni ukuvuga muri uwo mwanya mutima nakwingabira nakeneye muri ubwo butumwa amukoheje tucayigiye kuko ndazi iyo ndirimbo ni ukuvuga twahejeje n'iyo misa twataje wari kumbwira ati subiramo ya ndirimbo nayo narizi canke ngira naho nari kwimenya sinaye kugira ngo nteramurika bimeze gute mbere tugire Kristo kuko vyari vyo muri urya mwanya vyari bihuye muri urya mwanya kirya gihugu Mukama cari harya nico cari kikeneye ibisigaye jewe nari ntegereje amen amen mwumva ingene Bikira Mariya aduhamagarira ko mutima mweranda akadusiga mu vyo turimo vyose akadusiga ataravye ka kabi kacu mugabo kubera ko urukundo rw'Imana kubera ca kigongo c'Imana yacu agaheza akadusiga maze Umukama akininahaza muri twebwe amen amen rero namwe bavukanye ntimutinye ntimugire ubwoba turafise Bikira Mariya amen turafise Bikira Mariya turafise mutima mweranda wa mutima dutagatifuza amen wa mutima tukuzura wa mutima igihe cyose umwamaje maze muri wewe araza amen
amen. Uyu munsi twambaze umutima mweranda, turi kumwe na Bikira Mariya wa mukunzi wiwe, niwe uko duhamagarira ko umutima mweranda niko aguma aza muri twebwe. Aleluya, aleluya. Duhamagarire umutima mweranda, duhamagarire umutima mweranda adusige, asige umutima wawe, asige ubuzima bwawe, asige umuryango wawe wose, kugira ngo mwatake ubwiza bw'Imana. Amen. Kugira ngo munaga wase yanyu ibisana cyose cyabiki cyatake ubwiza bwa mutima mweranda. Amen. Kandi birashoboka, birashoboka kuko Imana yacu irakora. Amen. Ububasha bwa mutima mweranda burakora muri wowe, burakora mu mutima wawe, burakora mu mutima wawe. Ariko kugira ngo umutima mweranda agusige, turekeze. Kugira ngo umutima mweranda agusige, hari icyo nawe wagusaba, hari icyo nawe wagusaba. Ubwa mbere aragusaba kugira uwo mutima woroshe, worohera umukama, kugira ngo amukoreshe icyo ashaka. Aragusaba kuvavanira n'ikigirwamana cyose, kuko umutima niyoza kugusiga ufise akarenge kamwe. Mutima niyoza kugusiga ufise akantu wakenyereye ko igitenge wambaye. Mutima niyoza kugusiga ufise uyu mwanya wese arabe ubuzima bwiwe, yinjire muri we. Ntawe dusaze ngo bibwire bicaranye cyane igihe, ariko ni wewe na mutima mweranda ari muri wewe. Amen. Ni wewe na mutima mweranda ari wewe, ni wewe na ka gatima manuzi Imana yakuremana. Ni mutima mweranda ari muri wewe, ni mutima mweranda ari muri wewe. Uyu mwanya winjire muri wewe, uyu mwanya urabe ubuzima bwawe ingene bumeze, uyu mwanya urabe ingene wewe ubayeho mu buzima bwa misi yose. Niba uri umurimyi, niba uri umukozi wa leta, niba uri umudandaza, icyo ari cyo cyose ukora mu buzima bwa misi yose, urabe ingene bibaye, urabe ingene bibaye. Mbega uri ikibanza kingana n'umutima bwawe, mbega mutima mweranda ikibanza kingana n'umutima ubuzima bwawe. Mbega Bikira Mariya umwambaza kangahe kugira ngo agusabire? Mu byo urimo ni kangahe wambaza mutima mweranda mukuzi? Uyu mwanya winjire muri wewe, usubire usesangure cyane, urabe neza ubuzima bwawe, urabe ingene ubayeho. N'imbaraga ubona urimo, usaba umukama kugira ngo akubohore. Imana y'abasaseredoti ngaha bariko baratwiregesha, ukumva mutima ariko aradukuriza muri wewe, ukumva mutima icyo ariko arakubwira muri wewe, ntutige guhaguruka ngo uje kwirega. Nico gituma umukama ari ngaha. Imana yacu ni umunyakigongo. Amen. Kuko ntiduhebera mu kabi turimo, ariko yabishaka kutwuzuza cya kigongo cyayo, yabishaka kutugirira neza, kugira ngo twame twibera, kugira ngo twame twakama, kugira ngo twame dusayangana mu maso y'Imana no mu maso y'abatubona. Amen. Amen. Uyu mwanya twambaze mutima mweranda, winjire muri wewe. Saba mutima akumurikire, saba mutima mweranda akumurikire. Ya nyigisho twaronka ngo mutima niwaduhindura, ni iby'ukuri. Mutima mweranda niwaguhindura, niwagukura mu byo warimo. Nk'uko babitubwiye, mutima mweranda araguhindurira ibitsina. Aho bahora bakwita umurozi bakakwita umukristo, aho bahora bakwita umupfumu bakakwita umukristo, aho bahora bakwita umusuma, umubeshi, umusambanyi bakakwita umwana w'Imana, kuko wahindutse. Mutima niwaduhindura. Amen. Mutima niwadusiga, mutima niwadutagatifuza, niwatagatifuza umutima wawe, niwatagatifuza umutima wawe. Amen. Amen. Ntugurure umutima mweranda. Twambaze Bikira Mariya kugira ngo agume adusabire. Tugire Kristo, tugire Kristo. Hariho umunsi nariko ndambaza umutima mweranda. Tugire Kristo. Ni ukuvuga muri icyo gihe hariho jewe mbere ko naguma mu mutima mweranda, naragira apana bya minsi imwe mu byo gutambuka mu bitoza bya mugabo babita amantelesi zikora n'amazu babayatabuka bambaye impuzu z'iki. Nari ndarimo kandi narabikunda amabara y'akajijwara, kuko twaragenda tugatambuka
hama bakaduhera amarira tukitaye. Rero amaze kuronka revize amaze kunagurwa k'umutima mweranda ingene byagenze hariho abakorana naje ninjira muri fraternité y'urwaruka mu Jabe bamwe bakaguma bambwira ibintu si byiza ndavuga none si byiza gute kandi jewe mbona atakabi kanzu none je ndagenda abantu mu zabo n'utwana tutarashaka mugabo nta muti zo kumenya twabana tugire Kristo nta muti zo kumenya twabana rero no kuvuga icyo gihe abantu bakaguma bandura none bijya byiza none bijya uzobihebe mugabo nanjye navuga yikometera nyine nk'amanesha rero icyagiye kuba narabandanije hari mu mpera y'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndabandanya cumi na gatandatu ndabandanya hama rero ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho nasaba umukama navuga ngo ijambo ryose baba bavuze turimo mu butumwa burya ibi bintu mbere n'izera rero uyu munsi turagira isabisho ndabwira umukama hariho mukuru wanje umuhungu nyine akuze ndavuga ati umunsi naka yabibukije nzoca ndabwira ni ukuvuga nicyo kimenyetso nasanze avuga ati umunsi naka yabibukije rimwe gusa nzoba mpeze rero icyagiye kuba icyo gihe nyine cya bibiri na cumi n'indwi niho uyu mukuru wanjye ntiyambwiye ngo bihebe mugabo yarangagije mbe kandi bigenda gute ndamubwira none babamara aragoteye none rero ibyo bintu rero yarangiza kirambere je mbona tushobora hama urabyiyumvira neza murabyumva ntiyambwiye ngo bihebe yambwiye ngo urabyiyumvira neza rero ko rero n'umugore wiwe umugore we ati mwana kiye ntacyo akujya mu nziza mugabo kubera ko wa mukuru wanjye yambwiye ati muraba neza ni ukuvuga muri jewe ndashe nibuka rya jambo ndavuga cya kimenyetso nasaba n'iki tugire Kristo cyane aja mwisenge ndabwira Yesu ndavuga ati biriya bintu ndasezeye kubera iki ku bisanzwe igituma aho twari kuba mu butumwa kenshi babibuza ni ukuvuga hari igihe twebwe twagira igisabisho muri fraternité kuwa gatanu kugoroba hama ubutumwa nabwo bwaje kwisengera banaguwe twagira kuwa gatandatu mu gitondo rero no kuvuga hageze kuwa gatanu ku mugoroba bigahura ari bibiri muri ibyo byo gutambuka twagira kuwa mugoroba twiga gutambuka reka mvuge kwiga gutambuka ukuze rero ni ukuvuga bishitse uyu munsi wo kuwa gatanu bigahura ari bibiri umwanya wa fraternité na bya bintu byo kuja gutambuka hariya vyaturavuga ati kuri je nzoza kuwa gatanu uyu munsi ndagiye hariya muca muvyumva yuko uwo mwanya hageze gutuma jewe mu guhitamo kwanje nahitamo bya bintu byo kwigira hariya gutambuka hama kandi muca nahana n'amahera muca muvyumva nawe tugire Kristo rero ico gihe niho nasaba umugabo ati ubu rero birya bintu jewe nasezeye nabihevye ubu rero ndagiye kuba mu butumwa ntiyumvira ngo mu butumwa nahariya ntivyabura bigenda gute ariko bica birafasha rero kuba mu butumwa birafasha kuba mu butumwa kuko nasabye mutima mweranda kugira ngo amurikire nasabye mutima mweranda kugira ngo ayobore ubuzima bwanje anyereke mbega ni umuco wanje uri hehe je ngaha canke je ngaha hama umukama arabinkorera kuko narakunda Bikira Mariya narambaza Bikira Mariya ngo asabire Bikira Mariya yarasabiye mutima mweranda aramurikira uyu munsi nabiyeje burundu amen tugire Kristo hariho undi muvukanyi afise témoignage afise intahe ndamusabe azayitubwire tugire Kristo ni naye ngufi ingene nabwiye umuvyeyi Bikira Mariya ubwenge ku muryango wari urushe cyane rwose umupapa n'umumama bari barushe cyane rwose kumvo imwe gusa uwo mushingantahe
yari afite ingeso mbi cyane rwose zo kurenga ibigo. Umukenyezi wiwe ashaka rero ibintu byo kwihora. Murabizi abubakanye, umugore agafata rero ibintu byo kwihora mu rugo, induru, gushikaho imiryango irakorana kugira ngo by'ukuri babatandukane. Umukenyezi rero aranerefona, ariko ararira cyane rwose. Yari umukristo iwacu, washaka twari dusangiye ubutumwa muri iyo gazimatike. Aranefata berger, ndarushe kandi ngira nduge ruguru muhira. Nabonye ko noduga ruguru noturugo nabikumenyesheje. Tugire Kristo. Ndamubwira nti ejo mu gitondo tuze duhure. Muri iryo joro saa sita y'ijoro ndabyuka kugira ngo umutima mweranda ndi kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya bampa ubwenge. Amen. Bansige baho ubukomezi bwo guhangana n'icyo kibazo, kuko ikibazo cyari kibabaje cyane rwose, kuko gutandukana k'umugore n'umugabo birababaje cyane rwose. Mu gitondo umwuka w'imisi namusabira cyane rwose. Tujya kubonana rero muri sare imwe yo mu paruwasi. Umutima mweranda arampa ubukomezi kuko nari kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya. Arasiga by'ukuri, ndamubaza ibibazo. Bwa mbere ntaramwumvirije, ati je mfite ikibazo mu rugo kandi kigeze kure. Arabimbwira byose, amateka afitaniye. Ndabwira rero ubiduge, niyo solution wabonye. Ati nivyo, kandi n'imiryango kote y'umugabo wiwe kubera amabwire yababwiye, amakosa yose yateye kuri jewe. Umva muri jewe ndakubwira ngo urafise amahera kuri wewe, iki gusa yaza. Urafise amahera kuri wewe yigigabeje, yakufise amahera ashika 30,000 kuri wewe. Ego ndayafise. Ubizeye nakubwiza, mumaze ikiri biraza, mumaze iminsi ingahe mudasangira ku meza umugabo wawe. Tubijana n'ibiki umwaka urarenga tudasangira ku meza. Aho n'ibindi rero yari umva abakuze bakaba tubwiye Kristo. Ubiza rero mutima avutse, genda utegura ifu za saa sita. Saa yine umutelefoni tuvanye tumutelefoni ati mushinga nawe wanje uno munsi tuza gusangira miti. Umva n'ubusazi, kandi musanze n'ubusazi, n'ukwemera kuvanze n'ubusazi. Umva kwemera kuvuga icyo kiri abantu bamaranye umwaka batayaga, kandi asigaye iminsi 2 umugore aduge aturugu, kandi nari wabo ruguru bari bamaze ingomwana kurarusha, bari bafatanye abana batatu. Tubwiye Kristo n'ubusazi busanzwe. Umugabo aza kwemera, umugore ararira, ashobora kwemera. Urabishaka umwe wewe ko ubikora cyane. Reka tumutelefone n'ibindi afisa amajyana y'afisi ngiri y'afisi ndamutransfera amayinite gusa nabemera beje ubiriza nimba wemera jewe iryo gisi ry'iwanje abasha kunakubwira si rwanje. Ni muvyeyi Bikira Mariya ariko n'umutima mweranda. Tubwiye Kristo. Aramutelefone ati papa, yavuze shefu ko ibyushe bitari byahise. Ubwo yavuze ati papa kanaka vuye mu misa, numva ko uri munsi tosangiye.
hirya y'ejo zoduga nduge duheje gusangira ibyanyuma tubwire Kristo rwego ndazakuza kwikuza tubwire Kristo umugore ngare utekereye ngende usume arasumbya inyuma repas spécial utunyama spaghetti frites avec salade tubwire Kristo umugabo asanga bimeze neza muri saro ashashe neza ku meza bimeze neza yijimba akabuto kijya ziryoshye cyane rwose yaheruka kera tubwire Kristo umugabo yija ku cyuma asanga igitanda gishashe neza yashuka yo ku munsi w'ubugeni ijya yari yabize kuva kera tubwire Kristo irashashe neza yanyuze mu tubwira ibintu bibiri uteke neza witegure musangire wambaye neza mu cyumba kijya cyumba cy'icwaye bisase neza n'ibimoga neza ufise biko ubishiremo amen uno munsi muza gushyira mu bugeni ivyo gutandukana no munsi je numva muri jewe muraza kuba abageni bashasha uno munsi birishe n'ivyo gabirishe bireza gukoreka bwari busasi mutama mu cyumba ati mushiga nawe barafura ku meza ati twebwe naramubwiye umusereve uje kumusereva na wewe umusereve amutumubwira bon appétit umuzee mushiga nawe waje tugire Kristo arabikora barasangira twira mu yati aje utumpipa cyo mu intercession ndamusabira akayaba gukose apara kifungwa gusa abakuze bacha bafite tugire Kristo kandi mukamara bikose kuko bwari busazi bwa mutima meranga ubwo barigiye mutima meranga tugira abasazi birakoreka barasangira bona peti sheri waje nikuti utagira kurisha ngo ku munsi wa mbere beka byageze cyo cyuzuye cyafuri cyo kumamagara wowe usanga naje na byose ni Yesu yabikoze ngo sheri waje jene kumera ubyerekeye Maria aragusiga akagubwenge amen yambaye ubwenge bogwanga niyo mitima mibi yari yateye umuryango Yesu Kristo yabikoze ubu bafitanye abana bane amen ni bari no mu gihugu bari muri Canada ubu bameze neza cyane rwose amen hari yavuze ko mutima mweranda arondera uwasiga uwo Bikira Maria asabira uwo Bikira Maria asagucako kubasha kwa mutima mweranda yisigira amavuta ahangane n'ivyo bibazo amen nico gituma ubu ujya mu muryango n'abagenzi amen umwana wa gatatu n'umuhungu wanje wibatisi bari bashaka gutanduka bwabo Yesu Kristo yabikoze muri basima amen iyo naje kuri numvise ko bikuri no yibashiriza numve ko bikuri mutima w'Meranda ariko n'umuvye Bikira Maria basiga ku muntu w'amagara make gatwebwe Yesu Kristo akikorera ivyari gucika ivyari kubanuze urufu bikaba ubuzima amen umuryango wari warafuye washaka gupfa mugabo Yesu awusubiza ubuzima amen amen iswaturayiza Kristo Nivyo biza kuramuka hagati yacu nivyo
nyakwimugenza zirakanenge muzengiza bikira mariya turamukengurukiye wewe waduhamagarira ku mutima mweranda iri mu mukunzi wiwe igihe cyose ubona ko bikenewe uraduhamagarira ku mutima mweranda igihe cyose turi mu butungane uwo mutima mweranda akaza kugerera muri twebwe none muzengiza bikira mariya turasubiye kumwakira turasubiye kumwishikana bikira mariya usubire uduhamagarire kuri uwo mutima mweranda udahengesha nk'ako iyi diyoseze ya Ruyigi warayigabiwe warayihawe kugira ngo yisabire kugira ngo yibungabunge bikunde inema n'ingabirano iyi diyoseze yagabanye zigume zikomeye none turamukengurukiye ko nawe wejeje kudusiga kugira ngo tubandanye gukayangana mbere muri uwo mwanya umwana wa bikira mariya jambo w'imana yigize umuntu agira tubagire ikimasa kibuze muri iyi nkuka ya misa udusabira uduhereze umwana wawe kugira ngo ntituze kubabahombe ariko tuze kugabana tumwumvise byinshi babandanye dusabira muri iyi nkuka ya misa duhure n'umwana wawe turakwibutse mu mitima yacu turamumariye umudusabira nigusabire bamwe twasiga muhira nigusabire babashinga nawe twasiga turabandanya kwishikana ku muzengeza bikira mariya uyu mwanya tugere twinjire mu nkuka ya misa turaza kuba mu gacerere tugume duhereza bikira mariya ibyacu mwaramutse mariya